umuryango wo kugurugwa nuwuhe? Eske murawushigikiye? Murakoze. urakoze cyane Gilbert urashobora gufata ijambo. Ego urakoze Blaise ntibyacika murantunga ku ikote ryo mu rugendo Yego ariko nagomba kubaza utubazo dukeyi Francis Rohero nk'uko Andre Nikwigeze yariko arabivuga. Francis Rohero mu munyepolitiki uno munsi mwumvirije Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yaremesheje ikiganiro hafi cy'amasaha 5. Ni iki mwashimye, ni iki mwagaye mu vyo yavuze mukurikije ivyo abanyagihugu bamubajije n'ibindi bibazo bikomeye? Mwebwe mwari mwiteze iki, iki mutakunze? Ako n'akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri nagomba kubaza n'imigenderanire y'ibihugu n'ikibazo bitangwa cyane mu Burundi. Sentare yaraciye urubanza rw'abantu leta yama ivuga yuko batembagaje ubutegetsi mu 2015. Haciye igihe urwo rubanza rwaraciwe, leta y'u Burundi yarumenyeshejwe, ntiyigeze irushira mu ngiro kubera ko rugarukana ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 kandi bisubizaho amasezerano yarusha. Mwebwe muri FPI muhagaze hehe? Akabazo ka gatatu, Perezida Ndayishimiye bamubajije ku kibazo kijanye n'ibibazo by'imigenderanire hagati y'u Burundi, Kongo n'u Rwanda. Abanyagihugu bamwereka ko bari mu gahombo kubera ko batakironka aho bashorera kubera ko imbibe zugaye. Mwumvise uko yabishuye, mbega mwebwe ku bwanyu aba bategetsi bahari baritaho ineza z'abanyagihugu canke bari mu bindi bintu kumbure mwaba mufise ko amakuru kuko mushobora kuba muyaga imbere ko mujya muri FPI? Ndazi ngira mwabivuze imbere y'igihe nafata ibiganiro hagati mwaraciye mu mugambwe CNDD FPI. Hanyuma akabazo ka nyuma heje kubabaza Andre nakajanye n'ivy'amatora. Muravye ingene amatora yagenze, ubusuma bwabaye, uko bafashe umugambi FPI n'abandi mwatezwa kuja mu higanwa, uno munsi mwobandanya muhimiriza abantu yuko abantu boguma baherekeza canke hari izindi nyinshi mubona canke ikindi mubona bikwiye gukorwa? Hanyuma mbega mu kurangiza abantu bagume bumviriza uko nyene, mwebwe mubwire ko abanywanyi banyu imyifato nziza bakwiye gukora. Murakoze. urakoze cyane. Muragize neza. Banze nishuri ivyo. Bona hari babiri basavye ijambo kubera n'umwanya uhava utujana, ntabwo tobareka bakakubaza mukaza kwishurira rimwe bose. Yego. Sawa. Okay. Kagenda urashobora kubaza hanyuma Kabura nimba atifise mu. Ego murakoze kumpa ijambo. Nashaka gushima tudaboro ikiganiro nongera nshima n'umwanya mumpaye wo gushobora gushikiriza ikibazo canje. Jewe mfise ikibazo kimwe, sinshaka gutwara umwanya munini. Kuri FPI ikibazo nashaka kubaza ni tugize iminsi tuzi neza yuko hariho presence ya FDLR interahamwe mu Burundi. FPI ibivuga ko iki ibijanye n'interahamwe FDLR ziri mu Burundi kandi ziri installé na CNDD FDD iriko iratwara muri uno mwanya? Murakoze cyane. Kabura nawe urashobora gufata ijambo. Murakoze kumpa ijambo, ndaramukije abatumire, ashimira n'umutumire w'uno munsi kuko nsanzwe ari mu bantu nkunda gukurikirana cyane. Natangwanye ikiganiro mu gavya ndafatirwa ari navuga ivyo babajije muranyihanganire, kandi ndafise n'inkorora nyinshi numva nkoreye mu nyihanganire. Kandi nagira mpere kuri iki bagenzanje basa nk'abahereje ko umutumire sinzi uburyo abona umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi haba mu Burundi canke muri Afrika ushobora gushikira ubutegetsi biciye mu matora, bivanye n'ukuntu imigambwe itwara usanga yari yubatse, ukuntu yitunganije, ukuntu imigwi ijejwe amatora ishigwaho n'amategeko aba yarashinzwe n'amabwirizwa shingiro y'ingene iyo migwi n'abayirongoye bashigwaho. Ese birakunda yuko umuntu ashikira ubutegetsi baciye mu matora avuye muri opposition? Bobo nk'abantu basanzwe bafite umugambwe bamaze guhiganwa kandi bazokomeza no guhiganwa, barabona ko bizokunda ko bashikira ubutegetsi biciye muri iyo nzira? Ako n'akabazo ka mbere. Hanyuma kandi kabazo nagomba kubaza ni ico yavuze kijanye nuko batanga inyigisho ku batarashikira ubutegetsi kugira ngo nibahashika bazomenye ngene bitwara.
ni ikintu ciza ariko gifatanye n'ico ca mbere nyene cuko gushikira ubutegetsi biciye mu matora muri Afrika bisa nkaho ari indoto. Abo bantu bahabwa izo nyigisho vyoba bikenewe yuko ahubwo izo nyigisho zihereza cane cane abamaze gushikira ubutegetsi canke abasanzwe bakomoka kuri abo bantu bafise ubutegetsi kugira ngo kumbure bo bari bafise amahirwe menshi yo kubugumana canke gusubirira abavyeyi babo kumbure bahageze bazosange bafise izo nyigisho zikenewe zingene bashobora kuvyitwaramwo gusumba ko zihereza abantu bari hariya mu misozi atanzania mubona bazoca ngo bashikire ubwo butegetsi. Hama ikindi nagomba kuvuga ni ubwinshi bw'imigambwe mu Burundi mbega bwobwo ntibwo bari intambamyi y'iterambere mu gihugu ko rimwe na rimwe mudashobora gutahura itandukaniro yo hagati ya SNL na Frodebu hagati ya MSD na Zaiprona canke n'indi migambwe iri mu Burundi naho umugango hari no munsi wo hava ibindi migambwe ntizohava igumana yiri anopoza hagati yayo ku buryo badashize hamwe abashaka ubutegetsi bose ngo bemere gukorana tuzoguma dusanga hariho guterana inkokora umwe agomba kuba kuwundi asambura bigatuma ataho tuva ataho dushika. Hanyuma hari ikindi maze iminsi numva kivuga kijanye n'indongozi ko zokwijukira kudandaza kwiyungunganya gufatanya akazi ka leta hamwe na business. Ico coco ntigishobora kuba kiri mu vyica urudandazwa rwa babandi atahandi hantu bahanze amaso ku buryo kuza guhurira kuri marché mu ruvumera n'umushinga amateka yinjije ibintu avec toutes les exonérations nawe uri mu kibanza upanze wabakorera mu kibanza ciwe yaguze canke yubatse ikintu bagomba kuzigama inyungu y'igihumbi kugira ngo ushobore kuriha ukorera urihe naho uba urihe transport we washobora kuvuga ati reka nunguka $200 kuko nkorera mu kibanza ciwanje naho mba simpanze ndafite izindi hovene zimfasha kubandanya mbaho atacononekaye. Ivyo ntibishobora kuba biri mu vyotuma habaho ya concurrence déloyale bigatuma wa mudanaza wundi adashobora gutera imbere akavamwe ahungisha imitahe nkuko nabandi bamaze kubikora za Zambia, Mozambique, Malawi ndetse n'ubundi agomba kuzakorera mu gihugu atozana umutahe we kubera isoko ukuntu iba yubatswe tutavuze na ya mikoro y'umuguzi yamaze gutakara ku bw'icigurisha cyose usanga kirenge ya mikoro y'umuguzi udashobora kuronka clientele. Murakoze. Brez mbabare nongere ko akabazo ka nyuma mugabo Francis Rohera aza kukishura niyumva yuko katomukisha umutwe turacyamukeneye ni icyo nita kwigovyora numvise inyishu Vice Ndayishimiye aguma atanga buri gihe cyangwa abategetsi muri CNDD-FDD buri gihe bajijwe ivyo kugara imbibe hagati y'Uburundi no Rwanda canke ibi bavuga vy'intambara asigura yuko ngo igihugu cy'u Rwanda cyakiye ngo abagomba kumutera hanyuma abo yagiriza kumutera avuga ko arabagomvye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 nubwo sentare yayase yamaze gucirwa urubanza ariko abo arondera 34 hajewe ndimo bose ntibakiri mu gihugu cy'u Rwanda bari mu bihugu byinshi byo mu bumbe w'isi. Kubera iki u Rwanda gusa iminsi yose habajije icyo kibazo bavuga u Rwanda ko tutarumva ibindi bihugu byigeze bisabwa abo bantu kandi bazi iyo bari kuko turazi ko bazi iyo bari. Urakoze Francis sinzi ko ibibazo byose waba wavyanditse cyangwa ukivyibuka urashobora kubishura umwe ukwiye. Yego. Ubwa mbere nagira mpere kuri Andre ndamubwira ko ndamushimiye kubona avuga ati aradukurikirana dufise vision nziza mugabo akavuga ati ngo ntidukora nk'umugambe ngo tumeze nka think tank ngo ntituvuga ngo ico ngo nk'abagomba gufata ubutegetsi ni ikintu maze kugaruka ko kenshi. Mbega abashaka gufata ubutegetsi bigenza gute bagira gute twebwe mu gihugu nimwe navuga nti bamwe bose bokubahanira ingene bariko barakora kuko ngira ngo hari abantu bamaze gushiraho procedure y'ingene umuntu agomba kuja ku butegetsi agira ku buryo babwira abandi ngo mwebwe ntavyo muriko muragira. Rero nibaza yuko twebwe uno munsi tumaze kuva 2006 tumaze imyaka 19 turema ivyiyumviro byabizo kuva mu mwaka wa 2019 na 18 na 19 twatanguye turema abantu bashobora kwitoza bagatwara iki gihugu uko bishobora kugenda kose. Nk'umugambwe rero tuvuga ko tumaze imyaka 2
bimwe mu byo twashize imbere no kwerekana ingene umugambwe uri kuragira inzego aho uri kurashika ingene ushobora kuba uriko uritunganya ivyo navyo ni bimwe novuga nti ntakenyera kuvugira hejuru mu biyago ngo mvuge ngo nibi hari ibintu bijanye n'amastrategie ingene umugambwe ukora ivyo ushikako ngira ngo rimwe na rimwe mu biganiro nk'ibi sico kibazo tuba tubikorako hama cagira ati ngo mbega iyo vyagaragaye ngo amatora ngo kubikaboneka ko ataho yopfashitse ngo duca dufata inzira yihe nimwe navuga turabarundi batandukanye uno munsi abarundi bakuze barangeze imyaka 18 barenga hafi miliyoni 6 bose barafite ububasha bwo kwiyumvira ivyo bashaka kuva igihugu kibayeho hariho abashinze imigambi nk'abagwa gasore bandadaye n'abandi benshi hariho abagize imigwi yo kurwana hariho abaciye mu gisirikare baragira amakudeta bose biyumvira ivyo bashaka kugeza aha rero buguma ari uburenganzira bw'umugwi wose kumva ingene wabitunganije yego sinibaza rero ko hari wobwira abandi ngo mwe ntacu mumaze ngo kubera ntaho mwageze sinibaza yuko nko mu myaka 60 iprona yobwira abandi ngo mwe ntimwagize nka twebwe canke oya kazoza k'iki gihugu niko kazotanga ishusho y'imigwi yagize agaciro muri iki gihugu nibaza rero yuko nta numwe tubwira ngo inzira nagomba ndabatoze ngo niyi ngo niki yaciye ahereza ku kibazo ngo none ngo murashaka ngo kuba ngo mugiye ngo muvuge ko mugiye kwifatanya n'abandi ngo kubera bafashe iyo nzira oya twebwe tumaze kwerekana yuko twidistenga abari ku butegetsi ingene bafata ibintu twebwe ntitubashigikira n'abagwanya mu bibaza ko bomenana bose bakabwira ivyo twebwe ntitubashigikira FPI yafashe intumbero yayo kandi iyo ntumbero nimwe maze kuvuga kenshi ni hamwe ibi bigaragaza umwiheburo igihugu kigezeko kugeraho abantu benshi abakuze n'abato bose bashobora ngo tudataye mu mitwe ntibikunda ngo natweteza kugira nkanaka ntumvuga nti twebwe twarabaye personnel muri FPI tuvuga igenza buhoro inzira turiko turafata ni haba hagira uwimana izotiza ubuzima azotujija buke kungene twakoze naho twashitse ituriko rero duhaguruka no munsi na vision twashinze ngo tuje guhindura oya twarize dusanga igihugu cacu ico kibuze sibigwanisho igihugu cacu ico kibuze sabagwanyi abarundi benshi n'abagwanyi igihugu cacu ico kibuze sabasuma canke zabambe abantu bose barabonetse igihugu cacu ico kibuze n'abarongozi biteka bumva ico abandi bakeneye ico kumbaza naho ngo muzohashika gute ayo ni ama strategy turiko turiga mvuga nti ntidukenyera kuvuga hose ngira ngo rimwe na rimwe ndavuga mu migani nkavuga nti inkungira kuyamara y'umugabo ikundwa n'abake reka dukore tuzora bingene iyo dushika mu misi heze ndazi muri politike hariho uburyo bubiri bwo kuba populaire ivyoroshe ni kubwira abantu ivyo bipfuza kuba populaire par ico no kwita historique abantu hamwe ubamwe mu byo bageneye ko hagwana ukaba wagwaye bakeneye ko usimbuka bawasimye bakeneye ko wiriki ukaba wagize bashaka hari abandi baba populaire bijanye n'ubwenge bwa uko babigize kundi gutandukanye ntidutegerezwa ari kugira nk'abandi kandi ivyo abatandukanye bashobora kudushimira vision les actions dupoza muze murakitwubahira ntidushobora kuba twese ico kimwe twe twafashe inzira kandi turazi kwigirizo hizo dushikana nihagira uzobigira neza ko turusha twebwe tuzomwubaha yaciye mu zindi nzira akabigira neza ko turusha tuzomwubaha kandi ico abantu bakidutahurireko ikigira kabiri Gilbert ni wavuga ati nkurikiye ibiganiro kenshi abategetsi bundi bakunda gushika ati mbega kenshi nshima mwiki canke nshobora kuba ntashima mwiki je Francis yo ndiko ndakurikirana kenshi mu bibazo umuntu nka jewe uno munsi ni bimwe navuga jewe sindongoye igihugu ndiko nshikiriza ivyimviro vya kazoza canke ibipfunyapfunye mvuga nti ivyo nipfuza mugabo nta ngingo mfata umukuru w'igihugu abazwa ibibazo nk'ufata ingingo kenshi rero nsanga nawe ariko aripfuza gusumba gufata ingingo niyo numva muri byinshi avuga ngo basuma ngo tugiye ngo kuzoba ngo tugiye tumugiye nagira murabahana abahafasha abivye ngo turiko tubasaba ko basubiza amahera abivye barahanwa ntibasubiza jewe mfata ingingo nivyo nogira ku bibazo rero byinshi
haba harimo ukwipfuza jewe muri FPI nereka yuko umuntu avuye muri FPI agitse Imana karonka ikirindi cyahafata ingingo arafata amategeko akayakoresha agafata ingingo ntaza avuga ngo ndiko ndahanura ngo abantu ngo nabonye ko arabasuma ngo tuzogumana kumwe ngo tuzokora ivyo je ndabikozwa igihugu gifise aba intellectual benshi abantu benshi b'incabwenge uyavyononye urashiraho uwundi wahawe ikiringo c'imyaka 5 canke 7 kugira ngo ufate ingingo ubu ufise programme yawe ukeneye gushira mu ngiro utegeza gufata ingingo ntuza kwiyumvira narabonye n'ahandi bamwe bavuga ngo natahuye ngo naragize ngo ndiko ndatahura oya umuntu yitoza yaratahuye ntaza gutahura yaramaze gutorwa niko twe dutahura rero mu bintu byinshi ico ntakunda gushima ni ingene byose biguma mu vyifuzo aho gufata ingingo ico nuko ndacumva ibijanye n'urubanza rwa EAC biba muri vya bindi jewe uravye vision ya ko ningene twumva kuri ya mico navuga y'ingene twebwe twiyumvira umurongozi ingene unasabye na kare mvuga nti abashamiranye nibashisubiza inkota mu gubati bumvikane jewe rero Burundi byinshi washaka bikomeye cyane gusumba n'ivyabaye 2015 ndabifata yuko abari mu mareta bakwiye guca inkoni ngufi bakwiye kumbiriza bakamenya bati mbegejo nanje aho abari bari no bari hondi vyogenda gute nibintu nkwiye nkunda kwibutsa benshi babaye ku butegetsi intwara CNDD mu nyuma bagasanga barayihunze canke bayiruse canke yarabapfunze nkavuga nti mbega turibukanya n'abahari rero nico mvuga nti mbega muratahura abandi muribuka yuko ejo canke hegeje mushobora gusanga mutakiri ngaho mwicaye ivyimanza rero zishikwa izo bacira abandi ingene bafata inkoni ndende kuri bamwe na ngufi bandi ivyo onye nibaza ko ari muri ugo rugero nimwe navuga si ntibijanye no guhanura mvuga me conviction za FPI abazumva nibazikoresha batazumva igihe cyo kubaho kizoshika uko bizoba kose hategeza kuba abantu bazobitunganya neza ikindi kibazo abaza ati nkurikije ingene by'u Rwanda inyungu yego cyane jewe muri politike na ndiko ndakurikirana twebwe twarahombye cyane si twebwe n'u Rwanda ibihugu bihana imbibe abanyagihugu bavyo baba bahanahana cyane ibintu baba bafise inyungu naravyanditse mu misi heze kuri X ngira nti naho barongozi bacu byoshika ntibumvikane ku kintu bategeza kumva ko abanyagihugu turi bamwe hari ibintu dutegeza kunguka hari ibintu byinshi abanyarwanda bakenyera biri mu Burundi babironse tworonka ya madolari twifuza hari ibintu byinshi biri mu Rwanda dushobora gukenera iyo rero ndabisigura mba nerekana nti leta nizo zifata ingingo je simfata ingingo turahomba byinshi cyane sino ku bihugu n'abantu babiri bababanyi iyo bashize imbere ishavu bahomba byinshi bari gufashanya ubu ngero n'u Rwanda umwanya wose twitana ba mwana umwanya wose tuduzana kw'ibisokoro n'ubube gito tuba turiko turatumwanya wo gutera imbere turatumwanya inyungu y'umunyagihugu sukumva yuko abarongoye ibihugu byacu bajyana nukumva yuko bakundana ko bashira inyungu ivy'ubudandaji byo kurima ivyo bahanahana ibihugu bigatera imbere ivyo rero jewe sinzo kwigera nshigikira ikintu kiza kivuga ngo tera ngo banaka canke ngo banaka ngo badufashe nabi oya nitwe dutegeza kwiyumvira bijana kure naho igihugu kinaka cyo hava kidutera ingorane izarizo zose twebwe duciye ubwenge dufise byo tumenye ico tubikoresha hariho umwibusana hora numva ngaha mbona ku marezo sosio ngo Imana igomba kugufasha ngo na shetani iramutuma umuntu afise vision yategerezwa gutahura yuko ivyashaka ashobora kubishikako naho aho yogira umubanya muteye ingorane niko je natahura ku bihugu bicobora gutwagwa n'abantu bafise vision baciye ubwenge bamwe bati urya muntu nahangoye je ndaza aho nca kugira ndondera ico nifuza ugaca bugufi ukamenya ico urondera ugaca bugufi igihugu cose cama cibungenze iterambere ryacu kuba rero kuja mu musimbiramo muja kujyana n'abantu bituma mudashobora ico mwibungenze kugishika iterambere dukeneye kurishitsa nko kujya ko umuntu abyara umwana aba ibihugu byose rero bitegeza kwiga ubwenge mbega igihugu kinaka no gisaba mwiki igihugu kinaka no kirongera kwika ibihugu by'ababanyi ivyo byo kurusha tubikeneyemwo byinshi kujyana nabo ntaco bitungura ngo amatora ngo tuzoguma duherekeza iyo ikintu kitarashika umuntu yibaza ko ari uguherekeza namye mbaza mu misi heze mu biganiro nk'ibi nyene mbaza mbega umwana avutse uno munsi ariko ariga kwavura ejo akavura mu nyuma agahagarara mu nyuma akaja muri maternelle burya ikibura bwenge ntiyo mubaza ngo umwaka wose umaze ngo gamwana ngo kutarazana lisansi twese turafise inzira ducamwo bana hari ibintu duteza gucamwo bukebuke
inzira zizokwama mama aho harimwe ibitugora. Aha hari ivyo bimwe nyene mvuga nti turiko tuganira politique. Nzokwama ndagasubiramwe inkungira kuyamara y'umugabo ikundwa n'abage. Hari ivyo mvuga nshobora gufobeka kubera intumbero. Mugabo umubabaro tumaze kugerako uriko utuma abantu bamwe bakuze bibaza ko borungika abana mu biza mu kaguma kadashoboka ngo nihinyishu yoboneka. Sivyo abantu turiko turasaza nitubwira abana biyorganize. Organisation irateba gusumba act. Ingene twitunganye bishobora kudutwara imyaka 10 canke 15. Ingene witunganye mariage abantu babiri barayitegura 2 ans 3 ans mugabo imara amasaha 3 canke isaha 1. Nitwe twumva ivyo turiko turajamwo. Gutwara igihugu biragoye. Abantu bagitunganya yaco mugira umwiheburo uvuga ngo inzira zose zaraheze. Inzira ntizaheze, ubwenge nibwo bwaheze. Nitumenye yuko tumenye kumenya tuti mbega urugamba ko rugoye, mbega aha nta hari no subirwa nande, mbega ha muri FPJ Francis ndiko ndategura uzobibandanya bisigura je ni naba nticaye ngaha canke ngira nti maze kubikora cyane na arushe ntibishoboka inzira nagize ko zananiye zirapfuye ziraheze ngira nkunje mu yindi nivo. No, je nateguye vision y'imyaka macana naho no ruha izobandanya ntihera ngo kubera natsitaye canke nakaya nkubise. Nidutahuza abantu ibi ndabivuga nkunze gukoresha iryo jambo ndiko ndabasega gutahura kuko ndazi ko bigoye. Umuntu yabuze, umuntu apfungiwe wagwiwe, umuntu ashonje no musi umuntu ari kwa muganga agwaje, biragora kumusigurira ingene tuba turongorwa n'ibintu tukabura ivyo toronka. Mugabo nta nyishu ya bukwi na bukwi baho. Jewe sinje kubemerera inyishu za bukwi na bukwi. Ndiko nemera yuko hashobora gukorwa vision y'iki gihugu igenda buke kandi ikazoshika. Uwumva rero kwababaye nukuri ico nshobora kumufasha avuze ngo nico ico nshobora gufasha no gutahura ko urugendo ari rurerure. Ibisigaye bijanye n'ama strategie y'ivyo je nokora kugira ngo tuhashike ejo nka FPI, ivyo ntibiyagwa ku marezo sose, ivyo ntibiyagwa mu biganiro vya bose. Twebwe turiko turitegura ivyo dushobora kuvuga bijanye na organisation bijanye n'ibindi byose turashaka kubiganira. Ivyo guhana uwo mutima tukabishikako nibaza ko ari ivyo. Ikindi naco yaravuze ahereza ko kubera kigarutseko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ingene gisaba igihugu cy'u Rwanda abo citaba abagizi ba nabi bigaruka muri bijya. Iyo abantu bamaze kugira ico bapfa barataba gatora batora ico babonye bagenda niko bimera. Ivyo jewe sino canza kubijamwo ngo mvuge ngo ni kubera iki ngo batabisavye hanaha. Ico mpagararako nuko jewe ntafata ingingo mugabo ndifuza ko abarongoye Burundi abarongoye u Rwanda babona inyungu yo kuba ibihugu bicuditse. Je muri FPI mbandota mbona ingene ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda nivyo bihugu bisangiye ururimi, bisangiye n'imico, bisangiye na byinshi gusumba ibihugu byinshi ku isi, ko byo shobora kurongorwa hamwe bigira vision commune ibihugu by'ivyamamare ku isi. Niko jewe ndota gusumbaho bifatana nka ba mwana. Mugabo politike ukwiguma ari politike bivanye n'abantu ingene bagiye baronka inyigisho zabo, ingene bahashitse, ivyo biraba guterana inkokora, kwitana ba mwana byama byabayeho. Mugabo ni kujya nyene mwavuze je ndiko nigisha abazobirongora. Ibisigaye ama strategie dukoresha kugira ngo ejo twashike ariho tuguma tubikora, kandi l'histoire niyo izotujija. Mugani wabara l'histoire nujija. Undi nawe yabajije ngo nimvuge ngo ico niyumvira ngo kuri FDLR ngo ikorana na CNDD-FDD ngo igira gute. Imbere y'uko mwishura ku cya FDLR Francis Rohero kumbure numvirije inyishu n'ivyari byo muvuga ku buryo hari bitobacisha gatwe. Mugabo nashaka mwishura bariko barabakurikira mu ijambo rimwe. FPI cyo kumwe n'abayirongoye mutandukaniye he n'amashirahamwe adekiranira ibyicaro vya politike canke amarongo y'amashengero? Hanyuma mwemera iki uno munsi abariko barabakurikira nimba muvuga ko muriko murigisha abo abariko barabakurikira kugira ngo bumve icyo mukurikira bofatira kuki? Twebwe ngiriye ko kuri ico abantu bari muri societe civile badufitiye akamaro. Nk'akarorero twebwe amakuru menshi turonka y'iki gihugu kugira turema ama politique tuyumva duciye muri societe civile. Nka jewe nabo turi kumwe bose bari muco bita commission ijanywe na formation politique, bama bashinza amatwi
bariko barumviriza mbega amasendika yavuze iki yose basohoye declaration isaba iki amasendika y'abadandaza y'abakozi y'abande bose bama bariko baravyumviriza bama bariko barumviriza ibishikirizwa na za Focode za APRODH bama bariko barumviriza ibishikirizwa na Oricom ibishikirizwa na za Parsem tuvyumviriza kugira twumve uburemere kuko bobo barafise ububasha cyane bwo gutohoza aho abandi banyapolitiki usanga ibintu byinshi babivuga ku bishobisho ngo numvise ibingo reka ndabituka ngo ndabivuge ndabibwira abategetsi mbanzi yuko ikintu cyashikirizwa na société civile habayemwo no kwita investigation bariko baravuga bati harabaye ubusuma bariko baravuga bati harabaye ubwicanyi bariko baravuga ati harabaye ugutoteza ivyo bintu banibaza yuko babivuga habaye investissement zihagije iyo rero tubironse twebwe nk'abanyapolitike tuvuga tuti mbega ibi vyovaho gute si twe dufata ingingo turabikurikira amanama tugakora tukavuga tuti mwumvise ivyashitse ngaha ibijya bavuze muri iyi ntara mwumvise ivyo bavuze ku bacamanza mwumvise ivyo bavuze kubigisha batoteje mwumvise ivyo bavuze ku mutegetsi yagize iki iyo hari umutegetsi bavuze yagize vyiza bavuga bati société civile zamushimiye ko yagize vyiza turavuga tuti mbega urya anye yabigenjije gute afise umutima umeze gute kugira ngo aba yagize iki iyo bavuze ati hari umupolisi canke umucamanza umuntu yagize vyiza turavuga ati mbega urya kuki bamushimiye yakoze iki ivyo rero nk'abanyapolitike nivyo dufatirako ivyakozwe na société civile turabifatirako kugira ngo dushimangire no conviction hanyuma twibaza tuti ejo twogeraho dufata ingingo twokora uko iyo bariko baravuga ubusuma bwinshi ingene bukogwa bakavuga ubusuma ivyo bita la grande corruption na la petite corruption turigishanya mbega ejo umutegetsi yoje havuye muri FPI yo bikosora gute ikiba gisigaye suko twe tuja gusubiramo nk'amapero ke dusubiramwo kuko kenshi abanyapolitiki hari gihe inkuru bayumva muri société civile bayitohoje wagaca yija ko akayikomeza umengo niwe yayitohoje umenga ahubwo agirana yigire nagwiwe aho guca bugufa agira ati mbega jewe ko bariko barabivuga bijya noja ahubwo nogira ibitandukanye jewe ndibuka société civile vyiza yavuga byinshi mu myaka 2003 na 4 na 5 sende vyitarahashika ingene société civile yakundana n'uwo mugambo mugabo ni gute ushitseho utabikora ntibaba barize bati mbega APRODH ko yavuga ibitwe two bikosora gute ko Oricom yavuga ibitwo bikosora gute niho ndiko ndambigisha mbwa ni abantu turi kumwe muri FPI mbega iyo abana kabavuzi bimwe mwo bikora gute ngico cyo guhara gwacu nk'abanyapolitike kuko ntidufise ububasha bukomeye bwa investigation igisigaye nico uri kuravuga mu kirundi bavuga ngo ubusi wundi buroroha rero nico gituma muri koko gucisha bugufi nguma nerekana ngira abantu nti twebwe turashobora kuba tudafise ubushobozi bwose bwo kuvuga ivyo tubonye byose uko tubishaka mugabo société civile bifise ubwo bubasha mugabo iduhaye nkico no kwita ingredient y'ibishobora gutahurwa tukavuga tuti ejo Imana yoditereteka tukahashika itwo gikosora gutya twarakibonye twaracumbise ngivyo ibintu kenshi bikunda gutukwa abanyapolitike ngo bagiye nabo ni mu bavuga ivyiyamirizwa mugabo ntibigeze bahindura ni kubera iki umwanya munini bawushira mu kuja gusubiramwo ivyavuzwe na société civile aho kwiga ingene bo bikosora nibaza ko dutahuranye urantunga rero ikica gikurikira n'umuntu yavuze ati ngo twebwe ngo tuba tubifata gute jewe kugeza ubu unye nibaza ko ari kibazo kiri sensible ndiko ndakivuga gutyo onye mu kirundi iwacu gushika ubujewe sinovuga ko nagize investigation mugabo iyo ndiko ndumviriza ingene abakokeza cane hagati y'imigambwe nka CNDD-FDD na FPR abakokeza cane bafatira cane ku bwoko no gufatira cane ku bintu vyoroshe kugira ngo umuriro waduke jewe mu bintu byinshi ndiko ndashira imbere no kwibutsa ingene nibaza yuko FPR canke CNDD-FDD ari imigwi nk'iyagwanye numva kazoza kayo iyo ingene izoheri iyizoja kwari ugutahura yuko ishobora gufashanya mu kugwanyiriza hamwe ibishobora kuyibangamira na cane cane mu gukosora ivyo tuma ibihugu byacu bisubira inyuma ibisigaye jewe nka FPI uno munsi simfise ububasha bwo kuvuga ibindi byose kubera sensibilité yavyo n'umuntu yomzi yuko umengo yo bimpora ni nk'ikibazo kiba kimbagijwe kugira ngo vuga aho uhagaze kuri iki sinkeneye aho mpagarara nshaka numve yuko jewe CNDD-FDD ingene yahashitse ndavye n'ivyakurikiye byose natahura yuko ivyo bihugu le devoir bafise mu gihe babwiye ati nimigwi yagwanye imigwi ishobora kubidatahura n'amatora gusumbegira ati twebwe ko duhari iciza umugwi rero ugiye ugwanye ico uba wo kwihutira
ni gukosora ibintu bijanye n'iterambere kugira ngo n'imiburiburi ivyo baririye bikosorwe. Igihe ntabashobora kubasaba ngo gira za demokarasi ngo gira amatora, mbanzi yuko muri bo bagira bati twebwe kuhaja twarabigwaniye nivyi wacu igihugu bagira bati ni gwanje, ntibaba baragera mu rwego rwo gutahura ati ni cabose, bagira ati ni gwanje je nakigwaniye, je nafashe umuheto, je nakibabariye. Ubwo rugero ngerako nigo ngira nti tahura neza vision mu myaka Imana izobaha kubageraho mukabaramplacer ntimutukwe nk'abandi. Nico je novuga kugira ngo sinje kuvuga ibintu biriya nshobora kuba ntafitiye ivyemeza. Ahandi naho uwundi yakurikiye aciyambaza ati mbega imigambwe mbona gute ingene opposition ishobora gushika ku butegetsi. Nabitanze kwa karorero kare kuri Adama Barrow, ni henshi muri Afrika imigambwe iri muri opposition yashitse ku butegetsi. Ngira mvuge ikintu nkunze kwigisha iwanje, ndakigisha kenshi anaparte kugira ngo nibutsa abantu. Hari ikiganiro ikinyamenyesha makuru twaganiriye muri iminsi nashoboye kukivugamwo kugira ngo imigwi ya politique uko yo bitanguye kose ishike ku butegetsi ikenyera ibintu bitanu. Ivyo bintu bitanu, icambere ni kugira politique itomoye, ico no kwita discours politique iri cohérent. Nico kintu cambere kije imbere. Ikigira kabiri ni ingene abanyagihugu badera kuri iyo politique, ingene babyaderako. Ikigira gatatu ni kuronka uburyo bwo gukomeza ivyo bintu, amafaranga. Ikigira kane ni kurondera inguvu zose zishoboka zo kubikingira no kubishikana. Mvuze inguvu benshi barondera bumva bya gisirikare biki, mugabo inguvu ni gihe n'umwigisha hari avuga ati bijya bintu ko nabitahuye reka bo turi kumwe ndabibasigure ndabibumbisha. Ni gihe n'umugwiza atunga avuga ati bijya bintu ko nabitahuye reka nshiremo amahera kugira bintu bigere kure. Niyo n'umujeje gutungana ivyo yabitahuye avuga ati igihugu cacu gihugu gipfa kubera iki, mugabo bajya abantu ko nabatahuye reka nanje nshiremo inguvu kugira ngo ivyo bintu bishike. Ico ni kigira kane. Ica gatanu ni kwagura ugutahura kw'imigenderanire, kubera burya nta ushobora kugera kure ari wenyene. Imigenderanire mu gihugu cawe n'amashira hamwe n'amakungu kugira ngo utahure. Ibi bintu rero iyo ubifise ari bitanu urashobora kugera ku butegetsi atantambamye. Mugabo hari ibihugu byinshi usanga abantu batwara muri ibi inye badafise byose, bafise bibiri canke bitatu canke shaka ugasanga bafise ibiri trique. Ni nk'akaroro nk'ikimvuga ngo adhesion de la population. Nigihe abantu bashobora kwadera bari trique, soit ugasanga badeye ku byiyumviro by'umuntu bitagira ivyiyumviro mugabo kubera babasiguriye ngo turi ubwoko bunubu canke babahayereye bakabaha amafaranga n'inzoga canke babateye ubwoba ngwingo. Mwene ivyo migwi irashobora gushika ku butegetsi mugabo ntiburamba. Nigihe canke abantu bakoresha amahera bagahera abantu mahera ugasanga babigiye mwuko canke kubera ubwoba ugasanga abagwiza atunga barashigikiye mugabo ataco bibamarira. Iyo rero nerekanye ko ibi bintu bihera ku cambere kurema politique nziza iri claire iri cohérent, hamwe umuntu wese akumvise avuga ati bijya bintu ndabigiye mu kugushaka numva mfise n'umutima wo kubikurikira. Ibi bintu bitanu rero mu bihugu byacu nk'ubu ndiko ndagereranya ahi wacu kenshi usanga nk'umugwi uri imbere ufisemwo bibiri canke bitatu, usanga ufise adhesion de la population. Kubera iki? Kubera kahise bababwira bati turi banaka ntimuzi wacu. Ica kabiri kubera bakomeye baca baronka amafaranga. Ica gatatu ugasanga barafise na bimwe mwese mwita umuheto, za nguvu navuga ziricike ku ruhande rumwe kubera umuheto. Ivyo bintu bitatu babifise ugaca usanga biroroshe. Mugabo uko imyaka igenda bamwe bose bari muri ivyo onye bagenda baradebukirwa bagashobora kugabanuka, mugabo hakaba abandi bakura. Ico ndero ndiko ndasigura kenshi imigwi nk'iyi myinshi suko bifise discours iri cohérent, baba bafise discours ihagaze cane kuri bo. Twebwe twaratsinze, twebwe turakomeye, abandi n'abansi. Izo discours ntiziramba. Un jour imusi rizina ziratagaciro kuko abantu ntibaba satisfait. Ico rero twe turiko turakomeza cambere niki cambere gukomeza un discours iri cohérent mu mwanya munini yinya kugira umwana wese wo mu Burundi ari karanyumva, ntanyumvemo umuhutu, ntanyumvemo umutusi canke ntanyumvemo umunyamuji, ntanyumvemo ngo mvaha avuga ati ivyo bintu bwabo ndibishitse. Nico gituma benshi wama buriko bumva bariko baravuga ngo FPR ngo mufise ivyiyumviro vyiza mugango ivyo ngo ntituzopfa tubiriye ngo ngo bizorya abaramvye. Nivyo je turiko turakora bizorya abaramvye, bizorya baziyo bariko baraja. Ivyo rero turiko turabigira buke hariko harabico no kwita adhesion itari historique, adhesion intellectuelle. Umuntu yagera muri FPR avuga ati nabumvirije kandi naryohewe, nabumvirije kandi numva biriko biraza. Abantu rero bazi wacu ntibaza mu kivunga ngo ni kubera ngo tubabwiye ngo naka ni mubi, baza kubera ati bwabo ndivyo byokosora. Hari abantu benshi tukibivuga mu myaka iheze batatwumva ubumugabo ariko baratwumva kandi bari mu mice yose.
harimwo abakozi ba leta harimwo abakorera utwabo harimwo n'abajeje umutekano bashobora kutwumva uno munsi batandukanye umwe wese azaratwumva ku gihe ciwe kuko bose n'abarundi harimo ujeje ubutungane usanga ari karatwumva hariho umuganga uno munsi ashobora kuba twumvise hariho umuntu uno munsi umumotari ashobora kuba twumvise bamwe bose bumva ku mwanya wayo mugabe iyo adhesion iri sincere yibaye sinka yayindi y'abantu basororewe baba banyowe canke bamwe batewe ubwoba iba ari adhesion iri convaincante abantu baco kintu bwabo niracemeye iyo mwene iyo adhesion rero ya population iragora mugabe irateba igashika iyo rero abantu bagwiriye bakaba benshi bazana kimwe ca gatatu barazana uburyo buhoro buhoro ubu twefpe turi mu migambwe ikenye turabura uburyo bwo gukora ibintu bimwe bimwe mugabe y'abantu tungana kakavyumva ndiko ndakubwira wewe canke nanaka ushobora kuvyumva uroga ati uno munsi ivyo bintu ndavyumvise kandi nanje ngira ntanga uburyo kuko benshi bamenyereye ngo nzotanga uburyo mu nzobona gira atsinda afisa amahigwe niki ngo yagwijije abantu kuri stade mugabo ukarindira bigahera hari ama strategy akeneye gutekerezwako mugabo atuma abantu bashika uno munsi ndiko ndagira nti kakajyo turonse mpore ngira mpezi mpore rero niho nibaza nti ivyo biraba kandi abantu bakadera nico gituma nagira nti ivyo rero ntiyagira uwo bitangaza umuntu araca muri opposition agashika iyo yaciye muri opposition yibaza ngo azohashika kugihamana biranka kabiri bikanka gatatu bikanka na 10 mugabe y'abantu nka Abdoulaye Wade bitoje inshiro 8 gushikaho bagahagera nukumenya ingene babigenje baraca bugubi bakamenya ivyo bakora ucumbwira ngo muri Senegal ngo hari amategeko meza no sivyo yamya yiyameze mari karabivuga amategeko ntiyamameze neza mugabo haragera igihe les ingrédients zose ziza de ton côté ivyo rero urabikorera ukabiteramira buhoro buhoro ikibandi kibazo agira ati none izo nyigisho ngo ni kuki mutaziha abategetsi ngo riho vyonyaruka nababwiye umutegetsi wese ashika ku butegetsi afise ico yahabiye afise ico yiyumvira uwagiye ku butegetsi azi yuko byukuri kumwe kwa Socrates sinzi iconzi n'iconzi sinzi ko ndakizi ico gihe yoshaka kumenya ibikurikira narabivuze mu biganiro bitandukanye mu Burundi harabaye amaforum menshi 2020 harabaye forum abantu bakasigura bakavuga mugabo jewe ndazi vyavuzwe muri ayo maforum yabera mu kigobe nkarabi vyagiye biravugwa ntibifatwe kingingo jewe ivyo noza kuvuga n'ivyo byose bifatwe kingingo nico gituma ndiko ndabivuga atuva ivyimviro byose twabishiza habona ubishaka wese arabitora ari umutegetsi abikeneye kubikoresha yo bikoresha mugabo atabikoze ntavyo no muhadikiriza mugabo yaho gihagarara naho turiko turitunganya kugira FPI igiriwe amahirwe ikahashika izobikore niko dutegerezwa kuvyumva ikindi kibazo ati mbega imigambwe ubwinshi bwayo ngo sanga ngo idatandukaniye n'uburenganzira abarundi barafise uburenganzira bwo kugira imigambwe hari abayigira kubera bashonje n'uburenganzira hari abayigira kubera bashavuye n'uburenganzira bwabo hari abayigira kubera bafise inguvu n'uburenganzira bwabo hari abayigira kubera bafise amahera n'uburenganzira bwabo hagize Imana hakaboneka ejo aboyigira ifise vision imeze neza naboni barabirekuriwe ni kimwe mpora mvuga nti abantu muciye ubwenge abantu bineza yaco musamara murindiriye ngo ibi vyiza bizozanwa n'uwiyadukije ni muze ahubwo mubikore hakaba hariho umuntu no munsi vuga ati je ndafise vision nziza nareke kuvuga ngo abandi babigize naze akore yagwiwe abikore hamuwibaza nawo kwejo yoza ngo agafeza federe ngo abantu bose ngo bafeze federe ni byiza abishoboye twebwe muri FPI sico turiko turakora ngo tugiye kubwira abantu bose ngo nimuze tugira urunani oya urunani ni kibazo de vision si kibazo c'ingorane abantu badasangiye vision naho bagira urunani barugira kubera ibuye ryaserutse iryo buye barirenze ejo usanga bariko barajyana nk'abandi nico gituma nguma mpimiriza nti nimumenye vision mumenye iyo bihera tugire construction politique zitazosubira guhagarara kubera zakozwe alahati ikindi kibazo yahereje ko ngo mbega ngo abo badandaza nk'abategetsi nivyo tumaze kuvuga kenshi abategetsi badandaza kubera iki ntibaba bafise vision politique économique yingene bo bikosora bazi ko bahaje kugira bidandarize bazi ko bahaje kugira prado bayifite bazi ko baje kugira ngo bagabe baganze ivyo rero birabuza ubundi rudandazwa gutera imbere sino rudandazwa gusa birabuza politike yose gutera imbere igihe umunyapolitike amaze kuba mu milliardaire agahera abajeje umutekano agahera ku ntoki abajeje abazirika agahera ku ntoki abacamanza agahera ku ntoki bose byacitse sinzi ko mwumva mwebwe hari umuntu wiba yumva Francis
mikoro nayikuye ntunyumva muranyumva abo ndakumva kare sinako ndakumva kugeza he nibaza ko ivyo navuze mwavyumvise twavyumvise bicitse ubunyene mu kanya urakoze cyane nizere rero yuko turaba amasari karagenda ego hanyuma ngira ngo icyo nohereza ko abarundi batwumviriza tuba tubasabye kudutega amatwi badutije amatwi ntituba tuvuze yuko dushobora kubakonvenka oya abarundi benshi barafise ivyo biyumvira barafise aho bashingiye ku byabo mugabo kudutiza ugutwi na gatoya bakaduha umwanya birashobora gutuma nabo hari ikintu twungurana ni nkaho twingene twumviriza ibibazo tukagerageza biratwungura rero kugira ngo vision zikomere nuko twumvana ntihabe kazovyumviriza ngo kubera ngo ari Burundi ngo aratinya abadede ngo oya twumvirize nihaba hari iciza twavuzemwo gishobora kungura ivyo urimo canke nawe yasuye gucika ivy'igihugu nariko ndavuga nti ivy'igihugu ntivyoroshe ntidushobora twese kuvyumva kumwe mugabo kumvana gutahura ivy'abandi birashobora kungura ivyo natwe turimo nico gituma twebwe tugira balkanisation ni kimwe navuga kujya tutavuge impuzu jewe ndi mu FPI ntikingwa nabi kuja kumviriza undi ariko aravuga ama space menshi akunda kuvuga ndayumviriza ngatega amatwi nkumva ivyo banaka badufashije ni nkabijyo wafiguye hari abantu benshi no musi bariko baragira amashuri y'uburongozi turabumviriza ivyo bashobora kutwungura tukavyumviriza natwe uno munsi ntihagira uwo dutsitaza ngo kuko tudafasha ivyo bashaka mugabo mu vyo bagira hari igihe dufatamwo kimwe ciza canke ikindi ibisigaye kazoza kwandika amateka y'abamwe bose avyo bashoboye gushikako kandi ndizera ko bitazoteba hanyuma ico tudatomoye harashobora kuba hari igituma wakoze cyane mushake cyane kuguruza akara ivyo tudatomoye birafise ibituma mugabo igihugu c'u Burundi kigire iteka ko dushobora kubandanya twiyumvira baba bari Burundi n'abatari Burundi twese twumva yuko ivyiyumviro vy'agaciro bizokiza kino gihugu nizere ko mu byo mwoheraheza nimba taco ntishuye muca mutera musongora mu heraheza canke abo mwategwe aha ijambo ariko kibazo mvise saba kibazo mvise ni wewe wishe unyemereye kuza kwishura mu mwanya muto uyo muntu abaza ndamunye ijambo parce que là turengeje isaha yose ubu tugere saa 5 y'ijoro mu Burundi amasaha ni mare umuntu kwabere nimba yufa abazi kibazo cibantu nawe uzi kunguza wishure mu mwanya muto urakoze cyane ndabikora ego ntangiye kuramutsa kubahwa Francis mwaramutse neza ego hanyuma akabazo nagomba kubaza nukuri nkunze kubakurikirana cyane ndakunda kuvuga ivyiyumviro vyiza kandi birashe na cyane ko mwavuze ko muri centre droite nimba ntihenze nukuvuga kandi mwavuze ko mutaza mugwanya leta ahubwo mushaka yuko mufatira ku bintu bifadika kandi biboneka muga mwishimikije kuri economy rero kibazo ngomba kubaza ni cerekeye ubutunzi na cyane nkuko nabwo namwari bwo mushimikirako none ko bakunda kuvuga ngo burya nimba hari umwotsi inzu iri kwirasha hari igihe bitabari binyegezwa nta vyera ngo de hari ibintu bigenda neza mu gihugu ariko hari n'ahandi twasubiye inyuma mu bisata bimwe bitandukanye none mwebwe ari hamwe mushikiye ubutegetsi muzohera he dufatiye kuri iyo economy muvuga mushira imbere muzohera hehe muzofata ingurane hanze muzoheraho ku butunzi muzoba musanzeho na cyane mu gihe igihugu kizoba gikeneye ibintu vyinshi bitandukanye mu madomene atandukanye
muzofatira kuki na cyane cyane ko bisaba ibyo byose byo kugwiza umwimbu kugira nte kubaka ama industry amabarabara n'ibindi bintu imiyaga nkuba byo byose bisaba uburyo cyane cyane kandi bigasaba amantuze yemva makungu muzofatira kuki muzozana abagwiza tunga internationale nabo bazoza bakora iki nimba bizoba hari ibintu bigira canke mufise akandi gakenyuro mwibikiye murakoze urakoze cyane nimba noca ngira ko ego igihugu cy'u Burundi ubu nyine gifise intambamyi mu bisata byinshi cyane nkuko tumaze kuvyerekana iyo kenshi tuvuze mu by'ubutunzi niho twama duhera igihugu cy'u Burundi si igihugu gikenye mu byo gifise byonyene birashobora kurema ibitari bike vyiza mugabo ikiba kitaboneka ni kimwe navuga n'uburongozi bwiza n'abo bantu bazana imitahe aho muza gusaba amadeni hose haje umutegetsi murongozi aba ashoboye gutahuza vision yiwe akaba aciye bugufi akamenya ingene aganira n'abo bantu igihe rero tuvuga ubutunzi ni ibintu byinshi twebwe dutereza guhera ko leta rero ingene ibikoze mu gihugu hari ibintu byinshi ishobora gukora bijanye n'ivyo nyene vyaba ivyo bijanye n'uburongozi bibugiyeho no kuvuga ikintu gusubiza ubwo nyene ibintu bituma haba ubwizegwa ntushobora kuduza ubutunzi mutagira ubwizegwa nabwo buza hehe buza iyo watunganije ibiraba n'ubutungane mu gihugu ibijya bavuga abantu benshi ubusanga bariko barenganywa n'ubutegetsi ukabikuraho ubwo busumbasumbane bwose bw'abadandaza ugasanga bari muri leta bariko baradandaza ivyo byose uraho hakaza ijambo rishaje cyo bita un discours nouveau ituma abantu bagira bati tugiye kwizera discours itavuga abansi mu gihugu discours itaza kuvuga ngo turagoye ngo turiko turategwa discours iza ituma abantu bagira bati abo barongozi bashasha barashobora kwizegwa baruguruye ntibaje kudandaza ntibaje kwiba ntibaje kwihora ntibaje kubabaza ntibaje kwibutsa ibibi baje kugira ngo bizegwe ivyo rero nivyo mbagira ko ngira nti umfatiye gusa no ku karorero raba tumaze imyaka 5 bije y'u Burundi yavuye kuri 1900 miliyari igeze kuri 5000 miliyari ayo mahera ugasanga n'imiburu atari make araboneka nimba aboneka yokora byinshi ikiyabuza ibyo tumaze kwerekana ningene abarongozi bigenyera ugasanga amahera aja muri administration arenga hafi ibice 60 rimwe na rimwe 70 ayaja mu mwimbo atari karabikora ivyo onye ndabyita nk'ubujyajya bw'uburongozi kuko n'ibintu baba bazi abatekinisiye barabizi abagira ivyo bintu byose barabizi ivyo rero twebwe tubihereye ko nohera kuri twebwe ni ingene tuzokwigenza mu gushiraho imigengeranire ingene twokwigenza mu kudasubira kwigira umurundi twita bamwana ingene twokwigenza mu kugira ngo abarundi tubasubize iteka ubutungane bukore ibindi byose by'ubutunzi byokoroha gukora ngici ico twohera ko ngici ico FPI yigisha ni naco gitangurira muri ya mico navuga itatu ubushinga ntaye n'ubugabo bidutuma twumva ko ari twe tubaye abavyeyi tushobora gukora ivyo tutaje kwiha tutaje kwikatira ahubwo tuje kugira ngo igihugu cizegwe gishigikirwe urakoze nakoze cyane nibaza yuko abantu bose usa nk'uwabishuye nari guhava nshira ko akanyuma ariko mbona umwanya uri kuragenda dusha biteba kara kantu kajanye na korudarusha ubwo tugomba kwigarukako hanyuma nayo matora nyene bari bavuze ko kare korudarusha iravuga yerekeye amakota nawe muri politike mwari mwaratekanije byaca murabigaruka ko cyane vyerekeye ibyo bya republike mugaproposa systeme y'amatora je mbona ume yoba efficace mais malheureusement c'est yoba appliqué uvuga muti ngo pour avoir ça on ferait 3 votes sinzi ko ari vote zitatu cyangwa ari vote bavuga ko hoba 85 circonscriptions muri territoire y'igihugu cose kugira batora abashinga amateka 85 n'umwe w'abahutu n'abandi b'abatutsi hanyuma hakabaho egalite de droit ngo hakarenga ko minimum 10% biramutse bishika nk'ibiregalite vote ya kabiri ngo ikaba yo gutora abashinga amateka mu maprovince 5 kugira batora abashinga amateka 10 baba handicapé physique sinzi gituma mwatoye iyo ntoze yo parti parce que nimba havugwa abatutsi n'abahutu hama mu nyuma abatwa bien sûr
mu nyuma hakabaho condition deja nawe wongeyemo condition y'abahandicapé mu nyuma uravuga n'ivyo abatwa question je nashaka kubaza niyo kuraba igiki wisunze kugira utore pourcentage n'ayo makategori nico c'abahandicapé muri accord d'achat nta kirimo kuko wibajije ko cojamwo ndi abo bahandicapé bashobora kuba umuntu ushaka umutujaho bisanzwe atari nzi kumwandika umugore jaho bisanzwe atari kumwandicapé akote Ego ico kibazo naga urakoze cyane ndagushimiye ko unashobora no kubisoma kuko ahandi kenshi ngira ngo benshi barabizi bavuga ati ico ushaka ko umuntu atamenya ngo uracandika si benshi bakunze no gusoma ivyo twanditse mugabo ko udutera iteko ukavuga ko wabisoniye ni vyiza ibiharuro ntubifatire ko turiko turashaka gutahuza abantu icari bitalo principe mu Burundi ingwano zakomeye mu myaka 90 ishira 2000 abantu barageze ahantu bumva bati jewe wongirira iciza n'uwo dusangiye ubwoko umuhutu wese akumva ati jewe sinsinzira umuperezida atabaye umuhutu umututsi akavuga ati je sinsinzira icegera n'imiburi uri kitabaye umututsi ahandi henshi bose tukaja mu byo kugwana ivyo rero twashatse muri FPI bijanye n'ivyo duhara twigisha tumaze kwigisha uburongozi bwiza ubwoko ntibusubira kuba intambamye mugabo kubera tuza abantu bagumara abantu twashaka kwereka les principes ingene zikogwa igihe imigambwe tuyihaye ububasha ngo shira kuri liste ushaka no kuvuga yuko umugambwe munaka uja gushira kwa bushaka abahutu n'abatutsi bishakiye jewe rero ngiye gutora simenye umuhutu natoye n'umututsi natoye bisigura yuko ari abanyamugambwe bamuntoreye nimba hariho umuhutu yajanye gusororera umugambwe bakamugira wa gatanu nimba hari umututsi yajanye amahera bakamugira wa kane nimba hari umutwa yajanye amahera bakamuha ndetse bajya bazokopta ivyo byose twafata yuko bitarangura neza uburongozi ari naco gituma twavuga tuti nimba abarundi bakiboshwe n'ubwoko bakaba bacumva yuko badasinzira batabonye umuperezida w'umuhutu canke batabonye uwundi w'ubwoko bwabo ivyo biharuro nibibe biragumaho 60 na 40 tujeho umugabo baho uburenganzira kwabo bahutu batogwa n'umunyagihugu kwabo batutsi batogwa n'umunyagihugu ivyo kwaba ari kugira iki kugira abanyagihugu niba batora umututsi mwiza biyumvamo ko ari umurongozi atari umuyagiye gusorora mu mugambo ivyo twagira no mu batwa ni kuki abatwa uno munsi kuva akoro darusha zibaye ubu bafise amashira hamwe menshi cyane y'umurengera agera hafi maze kuvyumva ngo agera arenga 30 abatwa mu Burundi baba ibihumbi jana mu Burundi bavuga ngo ko ari 1%. Uno musi bafise imigwi kubera iki bagwanira ngo baje muri amashinga amateka baje muri amahinguza amateka. Bisigura yuko uno musi utaba wegereye ubwo butegetsi uri umutwa ntushikirwa. Niho navuga nti mwene ayo matora nabe umutwa abarundi bamutore kuko ari umuntu w'intangarugero nk'umutwa bamuzi. Mugabo ntatogwe n'umugambwe canke ntatogwe n'agashira hamwe. Yari indication twariko tureka muri FPI. Rero byoba vyiza hagiye mu namashinga amateka abantu bigenga batowe kuko batowe n'umunyagihugu batashizwe imbere n'umugambwe. Nico kimwe n'igihe turiko turerekana inkewa. Mu Burundi abantu bagendana ubumuga ni benshi cyane. Mugabo ibibaraba ibibagenga ntivyigera babikorako umengo nibisanzwe mu gihe biba vyamaze kubashira mu buzima bukenera ibintu birengeye n'inyungu bariko baraha ubwoko bw'abantu. Nico gituma navuga nti naboni bagatogwa. Ivyo rero ndabifata nk'ama principe ibiharuro bishobora guhinduka. Ayo ma principe tuba dushaka ko abantu bayatahura bayakoreshe gusumba kuvuga ngo twaravuganye yuko ngo imigambwe yena kango ni y'abatusi ngwi wina kani y'abahutu. Ivyo ntaco bitwungura. Twarabibonye yuko umuhutu abaye igito canke umututsi abaye igito kubi gito biguma ari bito. Uwiteka rero igihe dushobora kubona ingene imigambwe yikora ingene yisuganya ingene yigisha turashobora gutahura ko benshi ishobora gushira imbere bashobora kuba bito. Ububasha rero nibugumane uwutora agira uburenganzira bwo gutora umuca nk'umututsi nayo ubundi mu myaka izokurikira tumaze kuronka abarongozi beza barongora igihugu neza bakakirongora ku neza ya bose umurundi azokwibagirwa ko arongorwa n'umuhutu canke n'umututsi turongorwe n'iteka nitekane nico twe twipfuriza bijya rero ntibijanye na vision bijanye n'ama correction twumva ni nkabijya byinshi tuvuga muri severe ingene abarundi twokosora bimwe kugira dutere dushika aho iki gihugu kirongorwa n'abantu buzuye ubuntu abantu batacitwa abahutu n'abatutsi abantu bashobora gukingira iki gihugu bagashinga inzego ziteka
za gisirikare n'iz'umutekano zose n'inyamiramabi igihugu kikaba igihugu c'iteka si kubera turabaho canke turabatusi tuzobishikako ni kubera turabantu b'ubuntu. urakoze cyane nibaza yuko twaganiriye umwanya utari muto akaba rimwe ijambo mu barisavye nibaza ko hanyuma yari yasavye ariko Claver nta wundi vraiment yadusabye ngo tubinyime ibibazo byabajije kuri twavyishuye sinzi ko hari akajambo kanyuma ushobora kubwira abantu kajanye n'impuze n'anniversaire yanyu umufisi c'est possible abatahuye muga mu majambo make cane abatahuye igituma mwabaye mugambwe wa politike mutabaye organisation de la société civile ishobora kwigisha abantu le civisme et la politique kuko nibaza ko ari kuba efficace cyane kuruta mbere no kuba politique parce que uko ndavyumva isharo ntuzero bon sens y'umupoliticien yo nayo ari gushobora kuba universitaire itagiye kuba FPI washaka ukigisha washaka mugategura de séance nimba ari master bakoni oui Blaise ico kibazo umaze kukivuga kenshi kuri twebwe umugambwe n'ishuri rya politique exactement umugambwe n'ishuri ry'abaza kurongora igihugu twebwe ntituri société civile kuko ntituriko turakebura turiko dutegura abantu bagomba kurongora iki gihugu vuba bwango ejo canke hirya ejo nivyo turiko turakora turiko turabigisha rero ntituriko turakosora gusa turiko turigisha rero urakoze kumpa ko karyo ko tumaze imyaka 2 barundi kazi mwese mutwumva mwashoboye kudutega amatwi muri no space kuri twebwe imyaka 2 sumunsi mukuru ni cabaye kijanye naho twaherewe ikete ngo dushobore gukora ku mugaragaro dusubiye kwibutsa umurundi wese ahari ko turajwe ishinga n'ingene iki gihugu cyo baciza ko twifuza ko abarundi badutahura turi imice itandukanye y'abantu ntidushobora kwiyumvira kumwe mugabo bamwe bose mu budasa bwacu twumve yuko twebwe turiko dutanga ico dushoboye muri uno mwanya uno munsi uburundi buhanzwe na byinshi kujya nabivuze hari ubukene hari umwiheburo hari nico nyene gituma abantu bagira ubwoba mugabo ivyo vyose ntibidukange dufatane munda twumva ahubwo kwivyiyumviro aho gucunyizana ivyiyumviro bishobora ahubwo kugururirana twebwe twatanze ivyo twumva abandi muduterera ibishoboka ivyiyumviro nivyahera kuduterera muduterera uburyo ibi bintu dukora birakeneye ubuntu bwanyu birakeneye n'uburyo bwanyu kugira tubishikeko mushobora kuba muri abantu batandukanye muri iki gihugu kuva kuri muto gushika ku mukuru utaravye umugambi urimwo ukaba wizeye neza vision ya FPI ingo uduhe nawe ico ushobora kuduterera ico ari cyo cose kuva ku misi yawe arizo nguvu zawe amahera yawe ivyiyumviro vyawe duterere tubishitse kugira ngo umwiheburo uveho muri iki gihugu suko abantu twibaza yuko ibihari bitegerezwa kuvaho bikoreshejwe ishoka nuko utahura yuko hari imbuto nshasha ishobora gukura hariho uduti duto tumera munsi y'ibiti binini tugakura bukebuke mugabo tukazobisumba mbere ivyo biti gushikaho bibura umuco bigateba bikuma ikibazo rero uno munsi ni ukuvomera ko gati gatonye ntiyagira umuntu yibaza ko umwiheburo wo ducinyiza ahubwo turabe ibishoboka igihugu cy'u Burundi kirashobora kugera kure twese tuvyumvana ubutunzi burafise ico bumaze uburongozi buza nk'agaheta mugabo ivyo vyose biva ku kungene tuzobitunganya twese turi kumwe mu guhana amaboko ndateye rero intege abo tumaze gukorana mugabo bimaze kuruhisha kuva harahize imyaka itari mike ndanahaye ikaze wadufatiye mu mvahe uno munsi canke mu njahe ingo sumurusaku birarekuwe iwacu inama ntituzigira twinyegeje uwo ari wese arinjira tutarinze kumusaba ikarata canke iki kandi ararekuriwe gusohoka iyo hagira ico yatugaye ingo tugwirire kuba abantu tugwirire mu buntu iki gihugu turashaka kugikiza twitonze atawe dusotoye kandi ndazi neza yuko mudutahura amajambo ashobora kuvugwa ni menshi mugabo burya
umutima utahurwa n'uwuzi. Tuje hamwe twese, imyaka 2 ntacivuze, mugabo ijambo burya rirakaze. Hari uwo twese dukunda twama twihayagwa gasore, mu kanya gato k'imisi 13 idashika ukwezi yarasize amajambo yitekano ubu twese tugirako. Tumwigana nizere yuko dushobora gushika ku gihugu cizewe, umwiheburo si ubwa mbere uba, mugabo icizere gikomeye turashaka kukirema. Murundi kazi wankurikiye, ndagushimiye ku kanya wampaye, ndagushimiye ku kigoro uzogira ngo bishiketse kure. Ibishoboka ntashoboye kuguha, ubimbabarire ko nizera ko tuzosubira tubandanya dukorera hamwe tugira amahoro. murakoze cyane, ndashimiye nanje abadukurikiye kandi nawe ndagushimiye ko wadukoranije hano ukaduha, nibaza ko yoba natwe ari inyigisho nk'uko bivuze. Nibaza ko twese hatabuze umwe muri twebwe yoba agiye afise ico atwaye yahungukiye. Hanyuma nkaba nongera nkashimira n'uwo twariko turakorana n'aho atariko aravuga ariko ariyizi kandi aranyumva. Imana ibahezagire, hanyuma namwe courage n'ibikorwa vyiza. Nizere ko bizotera imbere kuko nk'uko bivuze utwo duti duto duto nitwo dushobora kuzoba tuzima kuruta ivyo biti binini. On ne sait jamais et on ne sait quand. Voilà, Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza umwe aho aherereye. Murakoze.